Ku kibuga cy'indege Jomo Kenyatta muri Kenya abagenzi biriwe mu gihirahiro nyuma yuko ishyirahamwe ry'abakozi baho rihamagaje imyigaragambyo yo kwamagana umugambi w'ikompanyi y'Abahinde. Vice President wa Nigeria Kashim Shettima yasuye abagezweho ingaruka n'imyuzure muri Leta Borno aho amazi yavuye mu rugomero yasenye ibihumbi by'amazu. Yavuze ko Leta yifatanije n'abagize ibyago. Ikigo cy'igenga cy'Abanyamerika mu by'umutekano Bancroft Global Development gihanganye n'abacancuro b'Abarusiya bo mu itsinda rya Wagner Group muri Central Africa. Aba barashaka kugira uruhare muri iki gihugu gikungahaye ku y'agaciro ariko gikennye. Ibiro bya ONU bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi muri Chad byavuze ko imvura nyinshi yaguye muri ibi byumweru yahitanye abantu 341 ndetse isiga amazu menshi yarengewe n'amazi mu murwa mukuru N'Djamena. Abagabo batatu bo muri Afurika y'Epfo ahitwa Limpopo bitabye urukiko bashinjwa kwica abagore babiri no guha imibiri yabo ingurube zikayirya. Uru rubanza rwarakaje bikomeye abaturage.